Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube. Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Turi kuwa kane itariki 8 ukwezi k'8 umwaka w'2024. Ijambo ry'umunsi shira mu ngiro ijambo hama uneshe ibihe bigoye. Turasoma mu gitabo ca Yakobo igice ca mbere umurongo wa 22. Kandi mube abakora ivy'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibeshe. Mwari muzi kubu mwisezerano rishasha si kibazo c'ivyo Imana ishobora gukora, ahubwo nivyo mushobora gukora. Yazanye impinduka muri Kristo kandi yaduhaye kuganza ububasha n'ubushobozi bwo guhindura icarico cose. Ntanyu rero uyu munsi ho kugira ubuzima bwanyu bumeze neza uko mushaka. Urufunguruzo nugukorera kwijambo no kurishira mu ngiro. Benshi bagumye mu bihe bizazanye kubera baguma barindiriye ko Imana iza mu bintu vyabo bibagoye hama ibihindure. Ariko naho mwoboroga canke mukaririmba kuva izuba riserutse kugeza rirenge kugira ngo Imana icinzira aho zitari, ivyo naco bizohindura ku bihe murimwo. Nico gituma yacinzira haheze imyaka n'imiburiburi 2000 acabagira inzira igihe mwavuka bushasha. Muri ukijijwe mukwiye gutahura ico ari. Yatwise abatabazi nkuko tubibona mu gitabo ca Obadiya igice ca mbere umurongo wa 21. Yarabakijije acabagira ukiza. Abana b'Imana benshi barakwiye kumenya ukukuri, barahishuriwe kandi barihutira kumenya ico Imana ishobora gukora, ariko barakwiye kumenya neza ico Imana ivuga bashobora gukora. Uruhara rwanyu na hanyu ho kugira ico mukoze kugira ngo muteze imbere ubuzima bwanyu. Gute? Mu kwiga ijambo ry'Imana no kurishira mu ngiro bihuye n'ibihe muriko muhura navyo. Iyo muriko muriga ubuzima bw'umwigisha, amajambo yiwe, ubuzima bw'amasengesho n'impanuro yatanga, ntiyigeze avuga na gato ko dukwiye kwidoga, gutakamba, kurira imbere y'Imana ku kintu uko coba kose. Ahubwo yashize ifunguruzo mu minwe yacu. Yatubwiye ko dukwiye kubwira imisozi. Mu yandi majambo, mukemura ikibazo, koresha iminwa yanyu, vuga amajambo yuzuye ukwizera. Nkuko tubibona muri Mariko igice ca 11 umurongo wa 23 havuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranya mu mutima, agakizera yuko ico avuze gikorwa, azokibona. Isengesho. Data mwiza, ndagushime ku bubasha n'ubushobozi wampaye bwo guhindura icarico cose kubw'ijambo. Ndushira mu ngiro ijambo ryawe, kandi kubw'amajambo yanje yuzuye ukwizera ndahindura ibihe nkabishira ku bugombe bwawe ufise ku buzima bwanje. Ndashira mu ngiro ijambo ryawe mu bintu vyose kandi ntambukira iminsi yose mu ntsinzi mw'izina rya Yesu. Amen. Salocom TV1 on YouTube.